Reka nsubire kubahereza mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho buri umwe wese aherereye mwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu kandi yanyu muhuza TV. Uyu ni umwanya tugiye kubagezako amakuru biriko biravugwa bigezweho ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ari amakuru tuzogaruka kuri vyinshi bitandukanye cane cane ku biriko biravugwa ku mutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angelina Ndayishimiye ndetse n'umukuru w'igihugu Nyenicubahiro Varisito Ndayishimiye. Ndagwaye kaze rero bivanye naho dukurikirana uherereye muri ngaha mu gihugu c'u Burundi mu ntara zigize ubuseruko, ubumanuko, uburaruko, uburengero, abari mu bisagara bitandukanye, abadukurikirana baherereye mu bihugu bigize akarere ka Afurika y'ubuseruko, abari ku mugabane wa Afurika ndetse n'abari mu makungu ya kure, mwese ndabaye kaze muri ano makuru. Reka ano makuru yacu tuyatanguriye mu ntara ya Kayanza aho umukozi w'ibanki yakiriwe gufungwa imyaka 5 yagirizwa gutuka umukuru w'igihugu n'umukenyezi wiwe. Uyu yashengejwe akaba yitwa Jacques Ntakirutimana. Uyu yashengejwe na sentare nkuru y'intara ya Kayanza mu buraruko bw'igihugu mu rubanza rw'ikibiriraho rwabaye. Uwo mukozi w'ibanki Banque de Gestion et de Financement yagirizwa gusuzugura umuryango w'umukuru w'igihugu. Uwo kandi akaba yagirizwa yaburanye hakana ivyo yagirizwa vyose ariko akemera ko yavuze nk'abandi bose ku ngorane rusangi igihugu kiriko kiracamwo. Ni mu gihe abarundi bari mu mirwi itandukanye, abari mu gihugu, abari hanze y'igihugu, bose bahuriza ku vyatangajwe n'uyu mugabo yitwa Jacques Ntakirutimana, cane cane avuze ku magorwa igihugu kiriko kiracamwo ndetse n'ibihe vyiza umuryango w'umukuru w'igihugu uriko uragirira ku butegetsi mu gihe abanyagihugu bato bato bo bariko barahahonera. Ivyo uwo mugabo w'imyaka 36 rero yahaniwe vyabaye mw'ihoteli ku mugwa mukuru wa Kayanza. Uwo mugabo akaba yarafashwe bukeye bwaho nkuko bivugwa n'icaro c'umushikirizamanza Jacques Ntakirutimana yifatiye mu gahango mukuru w'igihugu Ndayishimiye n'umukenyezi wiwe Angelina Ndayishimiye. Nkuko rero uwo mushikirizamanza bivuga, Ntakirutimana yavuze ko ataco Perezida Varisito Ndayishimiye ariko arakora kugira ngo akosore ingorane zibonekeza ubu mu gihugu cose, aho ahuriza hamwe na Gabriel Rufyiri arongoye ishirahamwe Orukome ndetse n'abandi benshi batandukanye. Uyagirizwa kandi ngo yoba yaravuze ko umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye arangwa no gukoresha ikimenyane n'akamwana wa mama. Yagize ati aha amasezerano umuryango wiwe cane cane abana biwe, kuko benshi bagiye baranabigaruka kuko abana b'umukuru w'igihugu aribo bahabwa ingurane nyinshi mu mugambi payeji ujejwe guteza imbere urwaruka ngaha mu gihugu c'u Burundi. Uwo kandi akagirizwa kwifatira mu gahango umukenyezi w'umukuru w'igihugu Angelina Ndayishimiye ko akoresha mu bitaro vy'abaganga n'abaforoma atabumenyi canke ubushobozi bafise hafi ya bose bava mu muryango wiwe. Angelina Ndayishimiye nkuko bisanzwe bizwi arafise ibitaro vyigenga aho umukuru w'igihugu yavukiye mu Kibimba muri komine Geta wo mu ntara ya Gitega. Jacques Ntakirutimana yemeye ko yavuze ku ngorane rusange igihugu kiriko kiracamwo muri iki gihe, ashimika ku vyo abandi bagize umurwi yarimwo nabo nyene bagize uwo mwihwezo nyene. Yarasengeye ati nta mugambi nari mfise wo gucafuza ishusho y'umuryango w'umukuru w'igihugu. Aha rero umushikirizamanza wa Repubulika yasavye ko acererwa imyaka 5 n'ihadabu y'amafaranga y'amarundi 50,000. Sentare nayo yafashe ico gihano nyene. Ni mu gihe abanyagihugu benshi bo ku mugwa w'intara no micungararo bari baje gukurikirana urwo rubanza. Ababashije kugira ico batangaza bavuze ko ari akarenganyo katagira izina kuko ibintu Jacques Ntakirutimana yaciriwe ko urubanza bikaba ari ukuri na rimwe vyemerwa n'umukuru w'igihugu ubwiwe nkuko bibukije. Uwo muburanyi ntawamufasha kubona yari afise. Uyu akaba kandi agifise amahirwe yo kunguruza ingingo y'umucamanza nkuko abakurikirana hafi vy'amategeko babitangaza. Aba rero bakavuga ko bundi mu vyo yavuze vyose ataguhengama canke se kubesha yagaragajemwo ko n'ubundi ingorane igihugu kiriko kiracamwo ziriko zirabonekera buri umwe wese, ari naho amashirahamwe atandukanye ahera avuga ko umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye ndetse na leta yiwe bananiwe gutorera inyishu ibibazo bihanze abanyagihugu muri kino gihe. Si uyu wenyene kandi yatangaje ibingibi kuko n'abanyagihugu benshi bavuga ko kuva General Major Varisito Ndayishimiye agishika ku butegetsi ngo yagumye yizeza abarundi ko imbere ari heza cane, ariko ngo ntibaza aho imbere avuga aho ahazoshikira. Ngo baraye rero batangajwe no kumva avuze ko imora kazoza
y'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ine na kane umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo itandatu ariho abarundi bazeyurukiza ngo kuko Burundi bugiye kuba igihugu cifashe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ine gikize mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo itandatu. Ivyo ngo naho bibwirwa ku munsi ibintu ngo bitera vyunyuka. Uwaciye umugani mu Kirundi ati ubuja gusha buratagata. Abo banyagihugu bifashishije uwo mugani babona ko ngo ata kintu na kimwe kibaha umwizero ko n'ubundi intwari rero kuri bizobashikana kuri yo mbona kazoza. Baragaruka ko abanyagihugu ku vy'umukuru w'igihugu yivugiye ko igitora cifatiye mu minwe mwavuze zigiye kuzamura abarundi, agiye kubaka amahinguriro y'ubutare maze Uburundi bufasha abandi batavuze isazi n'utundi dukoko. Ivyo vyose ngo ntawuzi aho vyakamanganiye. Abanyagihugu bayazana radio yaguruka ariko batashimye kuvugira kuri mikoro zabo babona ko wakwiye leta nshasha yotunganya neza igihugu, leta ishira imbere intwaro nziza, ishira imbere amategeko, ihana abanyonyiza amatungo y'igihugu, ikagwanya igiturire bimwe biboneka. Ngo bigenze uko rero mu mwaka rwose w'ibihumbi bibiri na mirongo ine ngo wogera Abarundi bumaze kubona impinduka ikomeye nk'uko babandanya babivuga. Gusa ishirahamwe Rukome ryo rikavuga ko iduga ry'ibiciro riguma riduga uko bukeye uko bwije riteye ubwoba. Mu kiganiro n'abanditsi n'abamenyeshamakuru, Gabriel Rufyiri yashize ahabona ibintu nyamukuru biriko bituma ibiciro biduga ku rugero ruteye ubwoba. Muri izo mvo akamenyesha ko harimo ingorane yo kubura uburongozi bushoboye guhangana n'ibibazo bukabitorera umuti, hamwe n'inda ndende y'abategetsi bashaka kurya abandi babicayeko. Ibura ry'umwimbu mu gihugu kandi naryo nyene riri mu bituma ibiciro biguma biduga. Aha ni mu gihe abategetsi bo baguma bavuga ko umwimbu ari mwinshi mu gihugu. Urukomi kabandanya imenyesha ko ata n'ibintu Uburundi bufise bushorera mu mahanga nibibonetse nk'inzahabu, amafaranga avuyemwo ntazanwa mu gihugu. Kubera rero no kwikunda ayo baronse amafaranga avuye mu nzaho baca bayadandaza kuri marché noire, aho idolari rimwe rigeze ku 8,000 vy'amarundi mu gihe banki nkuru y'igihugu rivunjwa hafi 3,000 gusa. Abanyagihugu rero bakaba babona ko ikibazo cy'iduga ry'ibiciro ridatorerwa umuti, hari akagwi k'abantu bafise inguvu bariko bakamisha ico kibazo. Urukomi kabona ko iguma ibwira abategetsi badashaka kumva, badashaka no guhinduka. Bamwe banyagihugu bakavuga ko igikenewe ari ugusubiriza indongo zikomoka muri CNDD-FDD ngo kuko zarananiwe gutorera abarundi inyishu ibibazo bafise, hakaza izindi ndongozi zishobora kubatunganiza nk'uko babandanya babivuga. Nimwe kandi nk'uko turi kuri aya makuru arabana n'ingingo zagiye zirafatwa n'umukuru w'igihugu bwiwe. Ingingo y'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yo kurekura abanyororo aheruka kugirira imbabazi iriko nyangwa na bamwe mu bategetsi bo mu butungane. Nimwe kwigenekerezo ya gatandatu kwa Mungu w'indwi ari kwigenekerezo ya gatandatu muri ku kwezi, bamwe mavunyi mu iboro rya Mpimba batarikuwe kandi bari ku ntonde z'abarekurwa mu ishyirahamwe ryishinze kurwanya agahotoro Arishoto, bakabona ko ari akarenganyo kariko gakorwa nabo mu butungane. Abanyagihugu bo bakabona ko ubutungane abarundi bari bakeneye buzoboneka kera cyane, kuko niba bishitse naho umukuru w'igihugu gatangaza ingingo bamwe bakayisubiza inyuma, bigaragara ko hari ikibazo gikomeye cyane mu mitunganize ndetse n'uburongozi bw'igihugu. Ishirwa mu ngiro rero ry'ikigongo cy'umukuru w'igihugu ririyamirizwa n'abapfungwa hamwe n'amashirahamwe. Iki gikorwa cyo gukuraho kugabanya ubwinshi bw'abantu mu mabohero cyatangujwe ku igenekerezo 14 Munyonyo guheze, kirabandanya mu ntara zimwe zimwe canke carasozerewe rimwe na rimwe rero imbere y'igihe. Ni mu gihe abari mu mabohero n'amashirahamwe akorera mu gihugu bariyamiza igikorwa cibonekejemwo ubunenge bwinshi, bagasaba ibiro vy'umukuru w'igihugu kubifata mu minwe kugira ngo babikosore. Mu banyororo 5,442 bategerezwa kurekurwa ku kigongo cy'umukuru w'igihugu, ibohero rikuru rya Bujumbura rizwi ku izina rya Mpimba ryategerezwa gutanga abanyororo 2,800 nk'uko vyamenyeshejwe n'umurwi ujejwe kubishira mu ngiro. Abambere barose ico kigongwe babimenyeshejwe ku igenekerezo 16 Munyonyo, ariko abapfungwa bavuga ko badatahura ingene abantu bari ku rutonde rw'abazorekurwa baguma bapfunzwe. Abagize uwo murwi baraje hano barasoma amazina y'abapfungwa bazorekurwa hari ku igenekerezo 16 Munyonyo, ariko gushika ubu benshi muri bo baracari mu ibohero, niko abapfungwa bidogana umubabaro.
ni igikorwa ngo cyahejejwe rero imbere y'igihe. Mu mpimba intumwa z'umukuru w'igihugu Ndayishimiye zamenyesheje ko ico gikorwa cotegerejwe guhera ku igenekerezo ya 27 Munyonyo, ariko imbohe za nyuma zabariwe ngo zarekuwe ku igenekerezo ya 23 Munyonyo. Bamwe bati twaratangajwe cyane no kumva ko ico gikorwa carangiye kuri uyu wa gatandatu categezwa gushika ku igenekerezo ya 27. Turibaza ugenzura ubundi hagati y'umukuru w'igihugu n'umugwi yashinze kurekura abapfungwa baronkejwe ikigongwe. Niko bivugwa n'umwe mu bapfungwa atashoboye kuva mu ibohero naho yari ku rutonde rw'abazotaha. Abantu 200 nibo bararekurwa muri iryo bohero ryo ku mugwa mukuru w'ubutunzi, ariko umugwi wari watangaje ko baharurwa mu 2800 muri iryo bohero. Akamo ishirahamwe rijejwe kugwanya ubushomeri n'ihohoterwa Arushoto ryarakurikiranye cyane ico gikorwa cyo kugabanya ubwinshi bw'abapfungwa mu mabohero. Ririyamiriza rero igikorwa caranzwe n'utunenge twinshi. Twarerekanye ubunenge bwinshi, hari abantu benshi batarekuwe kandi bari ku ntonde z'abategerezwa kurekurwa. Bamwe mu bapfungwa babwiwe ko amadosiye yabo atashoboye gutorwa, abandi bategetswe gutanga imihoho bategetswe gutanga umwidondoro w'indongozi zo ku mitumba baturukako. Ngo ubunenge bubandanya kuba intambamye ku ngingo y'umukuru w'igihugu, akaba ariko Vianney Ndayisaba arongoye iryo shirahamwe yatangaje. Arashima iyo ngingo nziza, ariko akababazwa nuko itashoboye gufata muzirikanyi abapfunzwe bazira ivya politike. Mu mabohero menshi Arushoto yarabonye ikintu kidasanzwe. 2 kuri 3 basangiye dosiye canke 1 kuri 3 bakiriwe urubanza rw'ivyaha bimwe bararekurwa, abasigaye mu mugwi bakagumizwa mw'ibohero. Vianney Ndayisaba yagiriza abagize uwo murwi ko bahenze umukuru w'igihugu kubera inyungu zabo bwite, akabona ko bitumvikana ko abapfungwa barangije igihano cyabo batarekurwa ku kigongo cy'umukuru w'igihugu mu gihe abantu bakurikiranwa ku vyaha vy'ubutunzi barekuwe. Ivyo gukosora vyo ngo birakenewe. Nk'uko bivugwa n'amasoko yacu, abayobozi b'amabohero ni nk'abarorerezi muri ivyo bikorwa. Abagize uwo murwi baje mu mabohero rimwe inyuma y'irindi bafise intonde z'imfungwa zirekurwa, bagahamagara abo vyega umwe bagatanga amatike yo kurekura atabarongozi b'amabohero babigizemo uruhara. Baragenda rero mbere bajanye n'impapuro zanditswe ko zigaragaza abaronkejwe umwidegemvyo. Iri shirahamwe Arushoto n'abapfungwa bakaba basaba umurwi ujejwe agateka kaziramuntu CNUH n'ibiro vy'umukuru w'igihugu Ndayishimiye ko bofata mu minwe ico kibazo kugira ngo utwo tunenge dukosorwe. Umuvugizi w'umukuru w'igihugu Ndayishimiye ntiyabonetse kugira ngo yishure kuri ivyo bibazo, ariko kimwe mu binyamakuru vyandikira ngaha mu gihugu c'u Burundi camenye ko ubushikiranganje bufise mu minwe ivy'agateka kaziramuntu bufise umugambi wo kugendera mu bohero yose kugira ngo busuzume ivy'abapfungwa abashavuye ndetse kandi bumvirize n'ibitekerezo vyabo nk'uko bitangazwa n'abantu benshi batandukanye. Ni mu gihe kandi ibintu nanone bitoroshe kuri ubu, aho mu Gatumba ingenzi zirinda gutanga ibiture kugira zijabuke zorohewe. Abakongomani baca ku rubere rwa Gatumba Kavimvira ruhuza Uburundi na Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo baridoga. Abajejwe uruja n'uruza ku ruhande rw'u Burundi ngo basaba amafaranga kugira ngo ingenzi zoroherwe mu kujabuka. Bakaba basaba abategetsi b'u Burundi gutorera umuti iyo ngendo. Ingenzi zica ku rubibe ruhuza intara ya Bujumbura mu burengero bw'u Burundi na Sud Kivu mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo ziridogera abajejwe uruja n'uruza ku ruhande rw'u Burundi. Ku rubibe ngo biraboneka ko hari ivyo bishiriyeho nk'uko abamenyeshamakuru bavyiboneye. Ngo hari abagore bigira abadandaza mugabo nibo baca baza kuvugisha ingenzi zidashaka kuhateba, bakorana n'abajejwe isuku. Abo bantu rero ngo baca babaha impapuro z'inzira zabo bakazibagarukanira zirimwo ibidodo, bikavugwa n'ingenzi zarinze gutanga amafaranga. Maribe aje kenshi mu Burundi aremeza ko ategerezwa gutanga amafaranga 5,000 ya Kongo ayaha abajejwe uruja n'uruza ku ruhande rw'u Burundi kugira ngo bamureke arengane n'ingoga. Abajejwe isuku nibo bafasha mu kujana ayo mafaranga. Ngurishe nta n'iminota 5 mara, ariko utabigize uko urahamara n'isa utaronse uruhusha rwo kwinjira mu Burundi, niko avuga. Uretse abajejwe isuku rero, abagore b'abakomisiyoneri, abashoferi bunguruza abantu nibo baba hagati y'ingenzi n'abapolisi bajejwe uruja n'uruza, bakabwira abakiriya babo kwegeranya amafaranga hamwe n'impapuro z'inzira.
uyu rero akemeza ko umwe muri bakemeza ko yamaze iminota 45 ku rubibe kandi atangenzi nyinshi zari zihari. Abakozi bo ku ruhande rw'u Burundi bakora ibishoboka vyose ngo badutevye kugira ngo tubahe amafaranga. Ku ruhande rwa Kongo nta n'iminota 10 umara mu bihe bisanzwe, niko avuga yidoga. Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo iri mu muryango w'ibihugu vya Afurika y'ubuseruko EAC. Abanyagihugu bawo rero bararekuriwe kumara amezi 6 muri buri gihugu badasubiye gusaba uruhusha. Mugabo abakongomani bamaze amezi 3 mu Burundi basabwa 20,000 iyo basubiye iwabo. Umuvugizi w'ubushikiranganji bujejwe umutekano ntiyari bugufi ngo yishire ku bibazo vyacu, gusa mugabo umukuru w'igihugu Vice Ndayishimiye, umushikiranganji wa mbere Gervais Ndirakobuca na Martin Teretse arongoye ubushikiranganji bw'umutekano bariyamiriza ingendo mbi iranga abakozi b'igipolisi c'u Burundi basaba amafaranga ingezi zica ku gacindege ca Bujumbura kimwe Rudende igihugu gisanganywe. Ngayo rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanya ufyonde subscribe canke s'abone niba utari wafyina ko kugira ngo tuzucikanwa n'adushikiriza usangiza no makuru bagenza aho bari hose kugira ngo baje barabo mu bambere bashikirwa n'abiriko biravugwa bigezwe ku ngamba igihugu c'u Burundi hanze imbere y'igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure. No Muhuza TV, Imana ibahezagira ibikorwa vyanyu vya misi yose muriko murakora.